Nyama vipi? Nisalimie basi. Uko fresh? Nyama, umbabarire gatonya jewe ngenzwa n'urusaku. Je ngenzwa n'urusaku. Umwigeme iyo bamaze kugukopesha iyo bamaze kugucorera amafaranga arenga 100,000. Nta numwe. Hari umutipe yitwa Nyama. Uwo mutipe twarashoboye kumenyana hama ndifuza kwinjira muri timu yiwe. Timu y'ibiki? Timu yo gukina amafilm. Hama turavugana nyene arashobora kunsaba ibisabwa yuko notanga. Nyama reka tugende kuri kimwe kugira ngo ntuze kutujaniranya. Turakeneye kumenya ukuri kwayo mafaranga $100 yaguhaye. Warayabonye umviriza umukobwa ndamuzi. N'amahera yazi. Man umviriza je none uwaje kunyishura cyane nje kwishura. N'amafaranga yaguhaye. Ariko uremera yuko yagusabye urukundo kamwankira. Man none nase suburenganzira bw'iwanje. Bizovana n'uburyo yayamayemo. Uburyo yaguhayemo gute? None nimba yarancoreye cyangwa kamangahe. Sawa kandi nubwo yarayamaye ndabizi ayo yose nashika. Ni mu rukundo. Umviriza Iva. Uronka mwimama. Ibyo rero byose n'uburenganzira bwanje. Kandi mbavyo byabazanye ndagiye. Umviriza Nyama. Umviriza tuvugana ani mu miceri twaronderana tugaye tuje kuvugana ibintu nk'ibyo jewe rero yafise ivyo nkora je amafaranga nirisha ndayafise uri kurumva kandi bijya mwagize mwaranyambitse ibara jewe kwanza ubwanje urumva kuza kuvuga ko nari amafaranga rero ujya mwigeme ntawe uzi rero umviriza kumumenya ni kimwe turazinanye nibisanzwe ko nawe no kumenya cyangwa amenya undi muntu none Nyama ari attention Nyama kiranaguye none Isaac TV ho Yes, hello bakunzi ba Isaac TV umeze gute umeze neza nandi ndameze neza cyane gose the first reka banda baramutse ndababwira ati amahoro y'Imana abane namwe narinda bakumbuye of course narinda bakumbuye kandi abakunda musande mubizi nkuko mubibona rero ni MC Ivan kuri micro za Isaac TV bien sûr rero twatembereye turi mu site dasanzwe mushobora kwibaza ati MC Ivan yagiye hehe yagiye kutuzanira iki amakuru nyabaki bimeze gute reka mwenda babwira ati merci beaucoup kuri wowe amaze gufyonda kuri subscribe kugira ngo tubandanye n'ibindi mu minsi yeze mwarabonye ikiganiro kidasanzwe umwigeme yaduteye mu bwami bwa Isaac TV aza kutwitura avuga yuko hariho umukinyo w'amareresi yamuririye inoti $100. Hari umutipe yitwa Nyama. Uwo mutipe twarashoboye kumenyana hama ndifuza kwinjira muri timu yiwe. Timu y'ibiki? Timu yo gukina amafilm. Hama turavugana nyene arashobora kunsaba ibisabwa yuko notanga. Nibaze rero niwe bafitaniye ikibazo urumva yamuririye inoti $100 ngo agomba mushire muri filme none yaba yakimushiramo urumva rero yuko imanza zivyutsa aciyongera tubwira yuko inyuma y'ivyo inyuma yavyo hasanze hinyegejemwo urukundo umukobwa akunda umuhungu ngabo kandi haruhande y'amahera byarashitse ndamukunda ariko umuhungu akaba adashaka kumwereka yamwimye amafaranga yiwe amwima niki yakima yamwimye urukundo amwima n'amafaranga kubw'ivyo rero twavuga ati twebwe nka Isaac TV we are on time tuguma dukora kugira ngo dushobore kubanezereza tuguma dukora kugira ngo dushobore gutunganiriza abana bariya ni Nyama rero umukinyi w'amareresi rero twamusavye programme acatubwira ngo yagiye mu miceri akiye mu miceri ngo mu buhinyutsa natwe rero twaje kugira ngo tumurabe iyari ashaka tubwire yuko ari umurima w'imyumbati turaza gushikayo rero sasa rero mugumane natwe kuri micro kugira ngo shobore kubereka aho Nyama ari neza na neza ndazi ko ibintu bizagenda neza ariko rero abandi bigeme bararonka Sabonnez amede fresh abandi bigeme bakunzi ba Isaac TV je ko mutantumbera je ni mu ntumbera no kuri Kimana ngira ngo ndi mubi ariko nari sindaronka abantumbera
Yes, of course. Turiko turamufasha chance. No mwigeme atwituye mu bwami bwa Isaac TV aratubwira ati uko biri kose jewe ndakunze kandi gukunda sikosa ariko rero uko biri kose ni mumfashe kugira ngo nshobore kubonana na Nyama swat ama amafaranga yanje canke ashobore kumpa urukundo ni bibiri je ndi Nyama no mu urukundo Akim aho utaje neza usigarayo muhungu kandi imvura y'uno munsi yari nyinshi ariko urambonera akabasha wow Akim Dabira we nukuri kimana ukuntu cyo Burundi ni bwiza akarokeshe ni Akim my god mama we mze ni sawa muguwe neza muvuye kuri mu muceri akavura nikabashikiriye mwebwe mugamye sawa murakoze my god bakunzi ba Isaac TV twebwe ntawe tutazo gwa rutipi hariya hagere ngo ariko ararima cyangwa yarazi yuko adukoresha utaza kutsa Nyama vipi we Nyama umeze fresh yarazi yuko utaza kutsa Akim nyaruka tugende kweri bakunzi ba Isaac TV mura mwumva mu buhinyuza mu miceri ni ngaha murana yuko umuceri wamye abantu reba basanzwe bakunda umupunga kwira idini tuzobura umuceri turya Nyama yatangaye Akim Nyama vipi umeze neza none mzee waciye hewe hey ndafuye ino reka shantumbeshe wewe ndazi eregani hatari waciye he Nyama wewe akanyena ka Akim utirabye neza kandi numva ngo mu muceri unyereye ukagwayo ni moto chini ni dumbwi uramaze kubona bagize dumbwi ndafuye yewe Nyama vipi sasa mede neza brother none man Nyama vipi nisalimie basi uko fresh Nyama Imana ishimwe ko ndagutoye mbega washa duhagarare he ingo ndaku kiyagiye cyari kigiye Nyama vipi sasa fresh meze neza Nyama Imana ishimwe ko ndagutoye none mani none umunabwiye saa 8 muca muza 11 Bega twe dufise amasharge menshi dufise akazi kenshi dufise ibikorwa byinshi tuba turiko turakora arasa ariko ni fresh ko ndagutoye ni bo nawe waduha igihano ya mwankurikiye none je nabwiye aho ndi musangaho ni bisanzwe none Nyama imbere yuko tuyaga ibindi bintu byose banza umbwire aho uri gukora iki uri mu biki bimeze gute ndi mu muceri uri mu muceri mu muceri ndani ni mu bito ni mu murima y'umuceri mu muceri ni hariya mu mirima y'umuceri mu muceri ni hariya indani uri gukora iki none none man erega ntidutunzwe na filime gusa rasta ni mirima nyene yo muhira none waje kurima erega ni mirima yo muhira sindavyanse waje kurima mbe bavyitwa waje kurinda inyoni mbe kurinda inyoni urabizi barinda umuceri wamaze kujako donaho umuceri nurajako yarubona ko reka sha waragiye ko Nyama boro ndaye none uyu si umuceri Nyama uyu wose umuceri uyu nzanira urutete rw'umuceri urutete rw'umuceri ndafuye niyemeje ibyo ntashoboye oyo urusu rutete nzobihoza zirinete rutonore turabe ko hava umuceri zoje hagere inyoni ntizishobora kujya tuno tu tujya umuceri wamaze kujako inyoni zijya umuceri uriko rero iyo hageze rero yuko umuceri ujako ruza kuzirinda inyoni oya tubira fisa kandi ahantu mengo warigeze kwasorera filme ngahantu hari hajya hepfo hajya kumubona hari hepfo kumubona ni hari wa Akim urambunira hari ahantu bacha ni sawa umeze fresh hariya niho kumubona
kumubona ni hajya mwajya amazu hajya ukuntu hatesawe niriya yose ni miceri nani hariya niriya yose ni iriya yose ni miceri gushikari Vrema haraberewe sana. Nyama tubwire rero Aisha, saison Aisha igeze kuri episode kangahe? 12. 12. Mugeze kubiki? Tugeze kubiki? Abatararonka amahirwe yo gukurikirana saison yanyu. Tubabwire gute mugeze kuki? Nibaza ko nta murundi udakoresha YouTube afise Facebook. Tegwero dupostinga hose ni YouTube na Facebook. Vitero bashobora kuvyirabira si ngombwa ko ndabivuga. Nyama entreta wavyibushe amafaranga y'aba diaspora cyane. Wavyibushe cyane amafaranga y'aba diaspora cyane. None man amafaranga y'aba diaspora. Wapi? None kuvyibuha n'amafaranga biratandukanye kuko urashobora no kuvyibuha ugwaye sutama cyangwa ugwaye kwasha. Wewe rero ukuntu vyibushe nari ukubwira uri kimetemete nuko utari umudemo. Wewe wavyibushe uragira ibisusu ndafuye. Ako kantu rero sindagakura. Bagize ibisusu nyama ibisanzwe. Nyama umbabarire gatonya jewe ngenzwa n'urusaku kuki utangura kundabana oya narakimwe je utangura kundabana bakunzi ba Isaac TV we are on time bakunzi ba Isaac TV mwebwe mwamaze kumenya icyatumye nza kurondera nyama ariko rero nyama ikingenza uno munsi umwigeme yitwa Chanceline uramuzi Chanceline nzabarenga bane umwigeme w'inzobe w'ikimetemete w'ibisusu batatu muri bo bafise inzobe batatu muri bo bafise inzobe basi murabo umwigeme muwa mufitani ubucuti burebure umva iyo mvuze burebure nyene mwigeze no kuba basheri cyangwa mwigeze kuyaga iby'abasheri ariko ntibyaja mu ngiro muri abo batatu nta numwe arimo muri abo batatu umwigeme iyo bamaze kugukopesha iyo bamaze kugucorera amafaranga arenga 100,000 nta numwe hari umutipe yitwa Nyama uwo mutipe twarashoboye kumenyana hama ndifuza kwinjira muri timu y'ibiki timu yo gukina amafilm hama turavugana nyene arashobora kunsaba ibisabwa yuko notanga Nyama umvane ndakubwire Nyama arabona nukikwa twafashe urugendo rurerure tuza kurondera mu mibere hano kuno nabaye mu birato akimubereke hano kuno nabaye Nyama womenga yaciye mu ijoro wowe ni wanashafuye renda gusabe moshere umbabare tuyage twumvikana sivyo nirengagije nawe utirengagije hari ikiganiro twakoze kuri Isaac TV umwigeme avuga yuko agukunda Nyama turakeneye rero tubwize ukuri rero ikiganiro warakiravye muri Isaac TV urabona ukuntu byari bimeze umwigeme azavuga ati je Nyama namuhaye $100 kugira ngo anyemereye kuja muri timu yiwe ukina amafilme abinyigishe ikirenze kuri ico ndanamwiyumvamo ndamukunda ariko wewe ntiyigeze ashaka ko mu rukundo anyima n'udufaranga twanje ndakeneye ugire commentaire kuri kiya kiganiro gatonya commentaire kan uvugisha ukuri Nyama mani Nyama félicitations d'abord gukundwa badukoreshwa n'umudemo Nyama ibintu bidasanzwe mani hari abakobwa beza b'abarundi bazi ico bajejwe bazi nico bamari igihugu ariko hariho nabandi b'imvuruzi ushatse uvuga rero yuko ujya mudemo ari imvuruzi rero mani je sinamututse ariko none mani none je na batatu nakubwiye narimwo muri batatu bundi urya narimwo umva aca bakane rero Nyama nawe usigaye uri mbaya urya mukobwa mani ariko uramuzi ariko umugabo ndamuzi mwarigeze kuba abagenzi abagenzi tubisanzwe Nyama reka tugende kuri kimwe kugira ngo ntuze kutujaniranya turakeneye kumenya ukuri kwayo mafaranga $100 yaguhaye yarayiki aragucoreye cyane Ntutangure kwikarisha papa umviriza wara yari urayazana yagutumye
yaratwituye nyama ntiwabonye ikiganiro muri Isaac TV none mwe muri parike canke muri abapeti tuyage buke umukinyi wa filime n'umujournaliste baba bajama nyama turakeneye kumenya ubujama rero subwo kuncafuza muza gukora ibiganiro nari amahera bakunzi ba Isaac TV okay arashobora kuba yamuhaye ariko gucora yaguhaye avuga ati nyama jewe uri mu acteur wanje nemera urumva nyama kuvuga ati jewe vraiment uri mu acteur wanje ndakwemera ndagufana tora no $100 ndaguhaye isoda none wewe ajya $100 yaguhaye mu buryo bwawe warayabonye umviriza umukobwa ndamuzi n'amahera yazi man umviriza je none uwaje kunyishura cyane je naje kwishura man umukobwa jewe kahuye mu rubanza nyene bisanzwe arasaba twifotoze urumva turifotoza urumva asaba nimero ndazimuha aranyandikira tu ni sawa nyama tubwire rero ujya mwigeme none nyama amafaranga yiwe bro mani je n'amafaranga yampaye n'amafaranga yaguhaye ariko uremera yuko yagusabye urukundo kamwanyina none nase suburenganzira bwe wanje sawa nkamwe hoboneka ivyemezo vyemeza yuko amafaranga yaguhaye yampaye jewe yego hakaza ibintu bikwemeye none muzonyica oya apara tuzokwicanya amatura nkamwe hoza ivyemezo vyemeza yuko amafaranga yaguhaye uzoca ufatwa muramfate nimba muri abapolisi sawa je wanashaka bakunzi ba Isaac TV sishobora gutevya ikiganiro ndakinyarutsa okay nyama ariko ari hakana amafaranga nyama ariko aravuga yuko ujya mwigeme atawazi ujya mwigeme nawe akavuga yuko afise ivyabona byaho yaguhereye amafaranga n'ubugiye yaguhayemo aho wagiye gutora ayo mafaranga byose bigihari nyama dusezeraniye abakunzi ba Isaac TV nkamwe bishitse akazana ivyemezo vyerekana yuko amafaranga yaguhaye wewe bazoce bagucira urubanza rwagute bazoce bagucira urubanza rwagute bizovana n'uburyo yayamayemo uburyo yaguhayemo gute none nimba yarancoreye cyangwa kamangahe sawa kandi nubwo yarayamaye ndabizi ayo yose nashika ni mu rukundo umviriza iva uronka mwimama ibyo rero byose n'uburenganzira bwanje kandi mbavyo byabazanye ndagiye umviriza nyama Umviriza tuvugana ani mu miceri twaronderana tuje kuvugana ibintu mwiza ariko navyo nyene biri mu burenganzira bwacu n'ubwiwiwe ko twaje kurondera kugira ngo turondere umuco kandi n'imvura ikiragwa nyarutsa nyama tubwire jewe rero yafise ivyo nkora je amafaranga nirisha ndayafise uri kurumva kandi bijya mwagize mwaranyambitse ibara jewe kwanza ubwanje urumva kuzo kuvuga ko nari amafaranga rero ujya mwigeme ntawe uzi rero umviriza kumumenya ni kimwe turazinanye nibisanzwe ko nawe no kumenya cyangwa amenya undi muntu ariko rero ubugenzi dufitanye burafise limite mwaranyambitse ibara kwanza ubwa mbere jewe urumva ubwa kabiri mwambika ibara team kuko je jobora gukinisha umukobwa nkinisha kurya umukobwa nkinisha kwanza sorry kumujya kandi ndagiye sigara none yama ari attention nyama kiranaguye none nyama bakunze Isaac TV no kuri kibaye du challenge zatandukanye kiragiye none ugana utarakaravye ku maguru bakunze ba Isaac TV urakaramuhira none akajambo kanyuma basi twomubwira nyama ndamubwira ivyo nshaka gute none nyama nkungaho ubona ugiye tuvuganye iki nyama kwigumura nkuko si vyiza ariko mu kiganiro nyama ya Yes bakunzi ba Isaac TV novuga yuko intambara itoroshe kandi novuga yuko intambara ari igitangura ico kiganiro mwana kibonye umwigeme yararahiye ararengwa yuko nyama atariko aramubeshera ariko avuga ibintu by'ukuri yuko yamuhaye $100 kandi icinyegejweho mwari umusi ko avuga yuko anamukunda ariko rero twagirageje kurondera nyama yatugoye kuronka murani yo twarinze kumusanga twashafuye twagize gute ariko mu kazi ka misi yose murabizi turiko turakora kugira ngo tubanezereze turiko turakora kugira ngo tugume tubaha ukuri kw'ibintu ibi nabiriya cyo gituma rero twahisemo kuzi no kugira ngo duciye kubana na nyama mwamumvise aranigumuye mu kiganiro mwana w'abandi hatswe no kuvunika kandi yakimu yababaye iyo umuntu anyereye usanga hatoroshe yes
gumana nanje rero kuri micro za Isaac TV mwongere mugumane natwe kuri channel yacu ya Isaac TV urugamba tuzoraba iyo ruzoherera ariko uko biri kose uri kurumviriza nyama urabona neza yuko afisa akantu ko gushaka kwemera yuko ayo mafaranga yariye ahandi akanyarigabo nyene agaca yihagararako. Yes mwana yuko imvura irikiragwa Burundi ni bwiza turaberetse Burundi ndabonye naho ntarinzi ku bwanyama na chance Imana ishimwe turabakunda cyane. Merci beaucoup kuri wowe amaze gufitana kuri Sabonnez murazi yuko tuguma tubadana ibikorwa byiza kandi byiza cyane gose umva byiza cyane gose kuri micro za Isaac TV mwari kumwe na MC Ivan Mutima wa Burundi behind camera ni Akim Junior nko muzamwe bimenyere turabakunda cyane ciao ciao Isaac TV. Oh.